fyonda like usige na comment yawe uheze ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya. Ngo byakavuruzwe ibi nijutanye. Ne hari dosubire. Kama ukigo. Kabaye. Nakwiragiye hose ngibi biharage nakuye. Tukazoba abandi. Cyangwa umunsi rukora yose ejo huzoja. Bisa no kubura. Kazoba abandi ahubwo no kubona ari byo umunsi yose. Ibi akwariyo. Ibi ryo no bijaje nyine naho no byaje nyine no hanga. Nabwiye ko zakwahururira kwibisombe. Hamwe honyere byakomota igiharage gusa nayo tutarubona. Tugira Imana kuko ari mu gihe cy'imvura nyene. Iyo hakuzuba twobaye abandi. Ndeka no n'ubundi bwoko. None nk'ubu ibyo tuzotera rusitoro iyo uvuga uti ibyo tuzohorya tuzobikura he uje gutera uzora rutare iyo uje gutera iyo babiri ngaha hasi bamaze kubiseramba nk'inshuro 10 cyaravuga mutwo ni ibyo rero no ngira ngo ubisiga mu gahinganye mukabisirike ntabyo no kwemera desirike ni amahoro Wamwe rabitano yemwe ibi ega nuko murashaka sibwo zomu uko mucumbisha kwe ubwo gantuze ndabwo muravuze ngibi no mufise n'amase kuhatabira uye mwobura nti nde ubu unyarashaboneka rero oya nuko bitamase rero barako ubwati bw'ubu unye bugoye akamutazahira nawe dutabira nta kuntu bagerageze oya biratuma ntihoze nimpore none yego amahoro nana gatebeza nakarya gatebe oya sinashaka yirekere aho mbere agomba twatuje kugusaba ikintu sinzi ko mushobora kukitugiriye muta ahubwo mbere ntitwapfe tuba nka wa mutira w'imfizi twari tuje kugusaba yuko wotureka tukazokwiragirira hajya muri cya kibara yego ikibari kuko kimwe kari hariya hepfo kuko hariho ubwatsi twe natwe inka zirashonje ni nacyo twakubwiye tuti nawe ushaka n'ubucuca kuno nta ngorane yemwe ntibishoboka kuko nababwiye ko igihe zibishije iwanje ntazoza ngo mumpe imbegete y'amase sindabanje bikunda ibyatsi tuvuga byagufashe reka tuvuga mbere nta kigo tikiriyo nta muvyuka ahubwo uramuhari reka si ubunyovu none oya nuko hari ibyatsi namwe ibara murabifise rero uraduhebuye yemwe ntibikunda aha n'inzara n'inyoye yego kandi noneho ubushatse korora atera ubwatsi reka turabufise mugurumva ntibuheza ngo buzibumbe hasohotse itegeko rivuga yuko uwutunze inka ategerezwa kuyiragira yiwe cyangwa akayahirira iryo tegeko mupfasi wo uko kuntu muhagaze kuza kuragira ibibara by'abandi bantu byose sinakunda oya ntibikunda none mupfasi iryo tegeko namba zo harimo wenyene iryo tegeko umuntu arakenera ubundi none ngo ugiye mu isoko ugira ngo uca mu bwatsi wawe oya none gamutanga ahubwo vuga ngo nyene kutaduha mugaje bimenye nzisindaba bikunda izobuza ko abandi babaharagira gamutanga bande naba bajije na Kare mbega gocira abandi bose akigenzo urarindira yego nuze kwabugera gacho yego musa uko turagaruka mu oya nukuri karakaro ijya musanze ziriho muzofungura kigenzo kare kwishi imvura ni nyinshi ariko umuntu gamugabo tumuha amafaranga waje shakuri nta ngorane urabona ukuntu umenga ndisiga nawe urabona ukuntu ryama mu gisoko oya Matiya nibiki ubwo nta nisoni gabasha ahubwo batashe rufise yewe basha ubona tubaye ikigamije twavuganye iki
none amahawe nane kumharagira bahawe nani uko ukwiyamana byonyene Nengathi ukhonone iki. Awona amafaranga ugura inka. Utusabirwa nuko twete. muzintungiye muzitungira jewe muzintungirako n'abaramukureho ba Mutamba bawiruka. reka sinsazi Ikibara kitagera. abo kwiruka ni mwebwe mwasaze Iyo nziko yawe. ho kwiruka mwebwe mwasaze Wowe bisiyose iyo ugiye mu isoko. Uca mu kirere n'uca ku isi. nzanononye iki Amwihonyo zari wawe. benga bikomeye none iri nzira Mutamba bawiruka. kurahizi nkabasha kurahizo nkabasha Iruka. Urabona? Ubwo bugesera. Urakomeye wewe. Aturiko tukora iki? nyasharaza kwitwa yashaka Ayitwara. ariko ibitungwa byacu beza mbere yagiye kwekura abanizo Wengiziga. Ntawe zicyarabi. Afite itongo rinini shani yishimye. Ukeko we sabwe ingwano zaba zitura yego twarazumvise me ukuntu abagabo yego bagututse bagusana bakwagiriye mu kibara cyawe ukujamo nitungane bahagase baragutera n'amabuye no kunuka n'ubu bakanje bagutuka ni ukujamo nitungane aha rero sabwe ingwano zawe twarazumvise aha sinigenda ndumu urabona bose ko n'abashinga ntawe bagize bagushikirije majyasi nawe ingwano zanyu twarazumvise tugiye kuzumva muvyo mwavuze byose mwavuze ko umugabo ariko arabishe mukavuga yuko uyu mugabo yabagiza ko mufise inka kandi kuri umurambi wose atemeze mutundi nta mwenyene ni ukuja muri itu nafashe ndindira aha rero mwabagabo namwe ngene rwara zayo twarazumvise navuze ko ntari umwe najyanye ijambo uyu mukuru yatowe muri komite y'umutumba abashyira ijambo nyamukuru twihweje tugire amahoro ariko mutihweje yego tugire amahoro bashyigikiye nuko mwabagabo nk'uko mukeko yabitwariye amajambo yabitwariye ibyo yabitwariye byose byarumvikanye arabarushije tubariva mukeka arabarushije aturushije kubera iki ibyabona ingene byagenze ni murabe banza murindire uza gushima banza urindire urushima arashima ugaya agaye mugabo twebwe tugera tuvuze tugere turusambuye mbere twe turacura sago abakagabanya imbere urabyumva gira amahoro rero turaze ngere mwamubonesheje umurima n'impaka mukongera mukamutira amabuye muhiga kumwonesheje abimye umviriza isura se yindi nujya murima nihajya mwamwonesheje mukongera mukamutira n'amabuye murabyumva kuva ubu aho yakomeretse Uruguma fisero. Jona wabariye nti mutabyemeye muruguza urubanza twebwe kubera umurima mwe mwamonesheje turabaciye amafaranga ibihumbi 200 yego muhereza mukeko kubera umurima wihiwe naho se mwamuteye amabuye mukamoneshereza nyinshi baraciye ubu rero izindi twavuga menshi ndumva ko tuvuga mutera imigera ushima ashime ugaya nagaye tugira mukeke cyangwa muri kwawe jewe umureke numva we gabanya kabiri kuri izi mpanuro muduhanura icyo nongera ko nuko nibatashima cenzunguza muzo mu burenganzira bw'uruzi mahoro banyakuba nukuri ntabugaya ikintahe ishitseko mugaye ibyo 200 turabyumvise tuzomu muze mubandanye banze mugire abatunzi nka bose bo ngakuri umutumba bayarondere nimwe mubazi hanyuma rero nibayazana tuzomenya tuzo yabashikiriza muyamuhe ikinazo cyakabiri banyakuba ubwo rubanza turarushimye ariko rero twebwe
tutegerezwa kunguruza ibi bintu ntibishoboka iki giturire mwariye nicyo cemera twebwe ako karenga tuba tukarenga ngo tume ko abafite inkabozi mwebwe rero mwene kuragira mwebwe mwobonesheje aho mwahuriyeho n'inka zanyu nimubashyire ku rupapuro waratubeshye mwebwe muri inama twebwe rero twaje kuharira mubyemeye mutabyemeye n'akazi kanyu twebwe tuje dutanga uburenganzira bashaka muhanuza abagenzi muhanuze n'abandi tubahaye iminsi 15 iminsi 15 mudashyize kuri icyo kintu tudushaka tumupapuro yunguruze abazi ibe y'umurima nawe arabayumva ariko kamatiyasi muri ibyo bintu dushobora kubyemera ngo ibihumbi 20 mbeya avuga ngo kumuragirira iwe burya wewe yagiye mu misa cyangwa mu isoko acambwa ijuru ntaca ku isi y'abandi bantu reka shareka ahubwo ndakubwiye jewe oya jewe ndabyemera kujya mu nje sindabyumva umve nawe yatanga ajya amafaranga nawe tuyatanga ntibizoherera hano ntibyohereraho dukwiye kurondera ikintu natwe tumukorera kimubabaza ntabwo muri tuharaga twenyine ujya mugabo kugira tumukomeshe natwe ubona twogira iki je ndakubwiye erega burya je hariya mbabazi niwe wenyine je mbomeka inka yacu kezo wumva afise ibyebara urabona ko gakunda kuborego jewe ndakubwiye twari dukwiye kurya umugambi tukamutegera hahandi muri wa muhoro twe tukamumera ubuhiri agapfa agahera mugabo rero nabi oya muhungu reka ndakurangiye tumwishe cyaca bimenyekana byo dusubirako kandi ashaka n'umuryango wose twugira je ndafise umugambi amwe yocata urashobora kwica umuntu utamwishe nyene kibonane nawe cyako numva umviza ndakurangiye tumwagiriza uburozi tuzorondera umupfumu dutume tumuha amafaranga acamwegeka ko bitega abanyagihugu bose bazoca bamwanka
ntabyo rusubira kuvuga amwe twapfuye rero atapfuye ntazokomoka ivuze ni ukuntu abanyagihugu bo bamwishe tumwishe mwishwanje bitadusubira ukuntu abanyagihugu bo baseserewe ni ukuri bumvise ko ari umurozi reka no kumwica nabonye bamwica none kandi rero afere kuri twe ngito bihariye sawa tugere kandi nta kindi ni nuko nyine bila bihumbi 200 zobitanga mugabo oye kanyaro cyangwa kubisho ngora aho basha yateze namubwiye kuza kunyahira imiti muba bawundi bahave baza basanga ataraza kusekura kandi kabagore ngo rero nabishinze kuza baramuyagisha n'uyu mbona uri mu guhera n'uwahezeye yemwe sabe murado yego uraho mutana mahoro 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 turatomboye ngo tudutebe mwicane turatomboye twagira ngo dusanga atariho mu mbega yemwe nja hehe aha ko mbona havuye abantu hari nabo bari baje ngaha kwivuza nagira ubwoba ni twebwe twenyene nare ku mungo basura cyangwa rimwe mwenyene reka sigaho sinzi n'uburyo budahuye ngabo rero nyakura sinzi icyo bishaka kubishobore rega yemwe ivyo bintu ntoshobora imeze gute aho ubona turagowe hari umugesi umwe ngaho reka naje nkunda abagowe umugabo witwa ngo ni mukeko oya araturiye yaramaze abantu n'umugesi umwe yabamaze none uwo mukeko yego mwumva ngo bamarisha iki igitega ciwe n'ikikuraza kirarumika isi kapfa reka mama reka erega mwari mwaratevye mwabagabo none mukangana gutyo mukabibijuju nk'uko akemera akabagabo n'umugabo umwe n'umuhi haturangiye ko wewe ushoboye gose ubu rero bari tuti udutabara uko bishoboka byose udukurire igisira biraho nico mwifuza yego kandi ndazi bimaze kumwagira uraza abanyagihugu no kumwica bomwica kandi yoshaka gahwere we ntiyica abandi none si byo nyine dushaka kumututumura yiko nawe yoshaka gahwera nawe nyine ubu rero mugiye gukira mbanza kurungika abavyeyi bagende babwegeranye bwose umunsi nzogenda ndabuyorere hamwe we n'abandi naba nabagiriye kandi barantasura neza hanyuma rero icyo twogusaba naho byose ugasanga atabuhari utugira ingufu umwegekeko umwagire noneho ibyo dusaba byose tuzoguha ewe abavyeyi banje ntibahaguruka batarose ingemu batarose amafaranga mwe mwayateke nayo ubundi hoho simwe mwenyene ntabara sinzoshaka nkazana ubwonko y'ahandi erega nkorera benshi n'ubundi muri iyi komine ndayirenga mu kuza gututumura no kuvura n'umugesi n'umuyobe mbego ntawakugirira mugabo ku banyagihugu bobo agira imana ahubwo ntuzi reka nzobibamariya ntimugire ubwoba n'ahatohwera akomoka nta ngorane none azuba kibaroze yarakwiye guhwera yapfuye gupfa rero mutaha naho ubuze ibintu by'ingemu uko tutari twiteguye neza ntituzi yego mukuru be murazana yo mufise yego ayandi muzogaruka muyanzani urahaguruka duca tugenda ugerageze ugira ingufu urumva rero umunsi tuzoza gutora tuzogenda ariko tuyaguhaye jewe nzoza nze nsange mwatetse kuko n'igikorwa kiruhije reka nzokwirirwa ndakora n'akayoga kugashireko ukunda isoko iyo si ngora oya nkunda kariyeri kamwe kanumica amafaranga n'ubusa nayo asumba aho twoyaguha none rega nashaka kubacira ijana
none nabarese ko numvise ko mugowe n'ukuri Oya, urashira ko twagowe, twabira twaragize. mugesera jewe ndafasha jewe ndafasha udutabari gusa bimwegamire Nutubwiye amafaranga tuzozana eh kugira twiruke natwe duce tujya kwiruka ibihumbi 60 mirongo yego kandi ndabaciriye make itandatu hari menshi hari menshi gamutama none ntiyagira bici mugani mugesera ngo mudukurira yagira bici ihemwe ibihumbi 50 none ntizovyemera 50 urareka aza banza banyare birashungaraho nawe mbega hoho umaze guhwera bazagusanza azosigara araryande nukandi nivyo ahubwo iyo mbere ngenda kurondera umuti nzoza nzanye wo kubanza gutota yego natwe turagiye tuzogaruka ejo yego icyo tuzinduke tuzoza aho muzoshakira yabaye murakoze Matiya ni uri zana none muduhu two mwaje n'abaturi benshi mugenzwa nama amahoro bwa mbere ahubwo bigenze gute oya ndabona kuri kurihuta nabyo ndafise urundi rubanza naringiye ko uyu mupfasoni yambariye yuko ngo umwana bamutumye ku mwonga ndamuherane oya yindira ndabikubwiye bamutumye kuvoma ngo abana biwe bashobora mwaka yamaze barabeye musesa ko baramubuza kuvoma none aho yakomeretse ni oya banze ntungi nakomba ikivomesho cyane urumva rero twahise gusa kugira ngo muze muri hariza abana nyine baze barubahana mu gihe bari ku mwonga uvuga wa mugabo wumva wari wo kubihanira ubwo rakomeje oya umvanza wumviriza umwana avyivugiye umviro kabari giture wariye rero usubiza hakiri kare igiturire ciki gatura bashaka kunzanira abagesera ngaha mu rugo iwanje jewe oya je nakurikiranye umugesera ni umurekere n'ibyo bambariye wowe umve umwana umvira nyimba ari umwana rero nagenda abazanye na nyamwana none umwana abana sabi wawe tuje kubwira wowe umuvyeyi wiwe kugira ngo tubihane ibyo wumva ikaba ari giturire wariye musubiza hakiri kare noneho n'ibiki witwaje ubwo umuntu akubwiye kwihaniza umwana ego nakayakubise umwana w'umwana rero azokubita w'umukunzi none ivyo bintu uwo mwana yabaye iki ko mwakomeye none ni kuko inara y'amazi ni mu makabido kanje basi vuga ko ibintu mwitwaje uje byari akabido ko bakarigaho muri iyo urosha ingorane abana b'abana gutukana tuje ngo mwumvikane muhanura abana ndamufitiye none yumva ko niki ahubwo yibajije ko ari ryacu yibajije ko ari ryacu ngo ryawe uri kurishimako none ajya ahandi isayi wawe itomo kwaje kurisaba wowe abana rero basinze ndazi ko mwe mwana wawe yakihagarara washyize wakira n'abana ngo ejo ugahura n'umwana wawe ntuziramutoza vira mu mireye oya oya ntibize gushwana ndabira kukambiza n'ukuri tugomba mwebwe abavyeyi muhanura abana banyu baze barubahana ubwo gahunda uranyumva wewe ndemwe muce kunsendera ngaha anye jewe ntavyo nkeneye ahubwo nakureke sukumure mureke mama wanje kandi bagakeneye guhanura abana biyiwe bareke bakure gutyo mugabo n'akabido kawe akabido akarabira akabido kaje ibyo byenye nesha jewe none ko baje ko bagakeneye yiki none amaze yinjira basi ndakuri none jewe numva neza ize tugende kure oya reka tumwumvishe reka byanse ngaha turashobora birashobora kudutumye bwabo turandi hewe uba bantumira ngaha anye nakwereka ito zazi kumega murakunda ivyo murya oye uraboresha mwishwanya atari ngaha ariyo bafasha ngaha bonyene agira imana akanyaro kiwe byano ukajya umura kina nawe azocaca mw'ijuru ngo mukibazo ishinga ngaha atohora tabu azoca ahinguka ariya mu kabati asuka tukimba anye ntibatafata Matiya ibyo ni ibikorwa rusange by'abantu babiri ye ahubwo ngudufashe ngudufashe
jewe ndabafashe kwinjirira Inzira yawe yakurikura ko gahanga gani ngo nimwashaze gabasha Twasatse. Aho kudufasha twasatse. Egera. ubu mwashitse ngaho mudasubiye abandi Turiko tugira. Ahubwo je nagira we yito ntabyuzi. Nawe uraci wawe. hari inzira y'umuntu None nubizikira utoca. Twe twari tuzi kuto ngira nica ujya muri kibara rwanje aho inzira ni ya bose uca muri kijya kibara rero. sigaho nkaba Apana gusubira gusaba. Ubwo uriyumva ko wikunda. ubwo ni babaro Oya tuba turakubaza. Muta. Ugomba kuducuka. nawe uzosaza Je kuducuka. Ubwo aho ni wa. Ubwo mugeza. Ndatera mureba. Makagenderezo jewe nta kigenda. Oya naronde ndashaka kukonde ariko bose nuko nje ntabibazo jewe mfise. Nuko ndendera abanyanka n'ukuri kwa Mungu. Reka naturabe. Akagenderezo nubona bavuze ngo iyi kembe nta mitembe ntawe cyangwa n'ukuri nakuharira akagenderezo iyo nkono none ndabiko wabintereyeho akabijana n'ukuri kwa Mungu niyitonde fyonda like usige na comment yawe uheze ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya